Yes, turi kuri jAPHALitv uko bisanzwe murabona ko no munsi twatembereye mu isoko ya KINAMA habaye ingorane murabibona ko ibintu byabaye dasi isoko kirasha imaze kumanya munini kirasha ngaha twagiye hejuru murabona ko urazi yuko ugiye hasi akavuye murabibona ko abasuma abari nabeshi kwase ko natwe twagiriza ubusuma murabona ko no munsi ari umunsi mubi munsi utazibagirwa mu mateka birababaje cyane gose murabona ko abantu benshi bahomvye abantu benshi barahomvye byabaye muri ville mwarabibonye byabaye umunsi soko ya virisha hano ari aba mama nabonye hariya n'abapere bariko bararira hariya mu nyama hahiye n'urusengero rugero ruri impande y'amatelefone wahira ko rugomba ruhese ivyo gusa ndetse najya mu mafone abantu benshi bahomvye amasimu birababaje cyane gose birababaje biteye agahinda kubona iyi soko ya KINAMA mbe ni kubera iki amasoko menshi yari karavoma acasha ibi bintu tukuvuga ko ari umudayimoni tuvuge ko ari abantu batamwa akantu birababaje cyane gose kumana natwe kuri jAPHALiTv muraza kubona yandi makuru atandukanye tugomba twinjiremo n'indani ko turasaba uruhusha ko turasaba autorisation ngo twinjire indani twishikire neza turebe ibyahiye muraza kubibona kumana natwe kuri jAPHALiTv banze kusige ukoze subscribe ku channel yacu ya jAPHALiTv hama turaje dushike n'indani mu isoko. Ntivyoroshe twe twashitse no mu gitondo mugabo kumva z'umutekano base ko twinjira ariko twagerageje gufata amayimaje amwe ndazi ngaha muri ko murayabona ko turabereka murabona ko abapolisi baje ari benshi kizimyamoto zaje ni nyinshi haje kizimyamoto zishika nka 5 zimwe ziguma zikurakuranwa zimwe zigenda kuvoma hariya mu buterere izindi zizana amazi hirya no hino birababaje cyane gose murabona ko uyu munsi abantu benshi barahomvye barababaye cyane gose ni rababaje cyane gose vraiment abantu rero musenga mukomeze gusenga urabona ko no muri rutarahera haracasha no haracasha bako barazimya mugabo haguma hasha abantu musenga kugira ngo ntaze gufatwa shanke n'ahandi ntaze gushikirwa murabona ko ubunya hagezweho kuri bata no hashikiriwe hari mu mafone hahiye no ngahaye kuri USA inshasha hava hashikirwa musenge cyane garukire hajyanye uko baragerageza kuzimya moto zaje ni nyinshi cyane gose yose ko muri kumwe nanje rero kidadamaya kuri jAPHALiTv baraye mu subscribe hama turabandanya tureba n'ibindi bikurikira no munsi n'ingorane kabisa jAPHALi most umushinga amateka yagerageje kugwana gose ngo yinjireyo mugabo bamugwanije kumva z'umutekano kuko beshi nk'uyu mwanya n'abajournaliste bamwe ntibakunda ko twinjira kubera ko baca bibaza ko tugiye kwiba kandi kirumvikana kumva z'umutekano kirumvikana neza cyane gose so mugumane natwe rero tuguma tureba ukuntu biriko biragenda ariko turizera ko umwanya bishobora guhera abantu benshi bariko bararira imizigo myinshi yahiriyeyo hakuma matera hahiye mana yanje birababaje cyane gose impuzu ku mpuzu zahiye mu nyama hoho inyama ndazingira bari baziriye ari zizahiye birababaje cyane gose biteye agahinda abantu twese uri kare gusiga ukoze subscribe ku channel yacu ya jAPHALiTv hama turabandanya tureba tubabwira n'amakuru ukuntu biko biragenda ukuntu biko birakurikirana kuri uyu munsi w'umubabaro twagize ingorane ngaha mu gisagara cyawe Combora anaje numbanje cyane abapolisi ko barafata abasuma batangura kwinjira mu masoko ahantu hari imizigo ahantu hari bidandazwa cyane ko harasha ni kuri bata ahantu badandariza amatelefone azimvye niho cyane no hahiye besha ko mu bavuga ubujambo ngo tiyo bari umuntu yaguze telefone yabari umunyebate baguze telefone yibwe ati umuriro radio bari imvo kugira umuriro waduki kuko umuriro kuba ahantu hari bata ahantu badandariza amatelefone niyo mpamvu rero beshi rero bikomeza kubatangaza cyane ni gute umuriro ushobora gusaka uruhande rumwe ntihashe isoko yose abapolisi rero ntukugere kimetse ntiyokoroka reka koko abonje nokoroka ko yokoroka Ubundi ishwaje tumaye wewe tumufunika mama yagwa
ukashikira hajya hari ibintu